reka kurondera gutungana ingoga urose akazi Dubai ukaronka akazi muri Qatar egeranya buhoro buhoro humbira imyaka 5 humbira na 10 ivyo gutungana ingoga rero ujya mutima wumva ajya amarira menshi arashingiye ku vyuko ibintu vy'ivyifuzo bafise mutima baba babona bitari ko biraba biba ababona ko bizosha imyaka nanje ngaha mwavuye ngaha nababwiye yuko ivyo kurondera kuronka ubutunzi n'ingoga ari n'icaha sivyo bishaka gutumwa hari igihe bamwe bashitse hariya muri ibyo bihugu vya Aziya za Afrika y'Epfo n'ahandi basubira kwimbira bati nimba amahera niko ndinjiza araya kumbure niyo naguma ntigitira mu Burundi nari kwishora kurangura ivyo norangura sivyo bivanye n'akazi yakora simvuze ngo amahigwe hari yarangana no ngaha mu by'ukuri Dubai ko vyogenda kose utagize ingorane ubu ufise income irusha iyo umuntu akorera Bujumbura ku mashantier peut-être mugabo ntibikwemerera gucushika ku vyipfuzo bijya mbona bituma abantu baja muri diaspora sugira udutangaze ya nimukore imigambi yanyu ku myaka myinshi jewe ngoma impanura abantu bakora muri ivyo bihugu bwa mbere amasosiyete abajana kubera dufise igihugu c'abantu benshi batinya kuruha uhereye kuri urwo rwaruka nta manda bigisha mutumva bwa mbere imbere kubajana nimagishe formation mwari mugende kurondera abafasha nko mukagisha formation irimo kubakanuza bakabigisha guhagara neza gutambuka kuja ku mirongo abantu bakamenya kubaha abashefu kubaha amategeko abantu bakanamenyera kudakinishwa umuntu akamenya ati apana kudandashaba bakoresha ngo bankinishe bambembereze oya umukoresha ni nko mu gisoda mwamuhuriya abakene umwungure nawe uronka umushahara wikora imigambi yawe abantu ngaha rero mu Burundi benshi bazi yuko umuntu awukanira ijisho kugira ukore cyane kugira uruhe kwa kwanka kwari umukoresha y'exploit ariko aba diaspora bose guhera muri Amerika Australia aho ndiko mvuga ibihugu birimo amahirwe kurusha ahandi muri diaspora Australia Amerika Canada Iburaya abo bose bakora bo bashinja ijisho abari yo kugira ngo haragera igihe ibyo gucungana n'abashefu bivamo kuko hariya mucunganye n'umushefu arakwirukana nta vy'amanyanga sivyo ni mucungana kabiri rero amashirahamwe arungika abantu muri ivyo bihugu canke abijana nibagende bigishije kudasina mu kazi no kudasaba abakoresha ngo babembereze ngo bafate nk'amagi nk'abana bahiye mu kwaha oya mu kazi ntibashina abantu benshi bazi ibindiko ndababwira noneho urabumva basoda harabo twumva ariko bararira none ugira ngo ugira ibyo bacamo ntitubizi ntituvyumva ntituvyiga ntituvyumva hari ahantu muzi umusirikare bamubembereza hari ahantu muzi muri kariyeri yiwe ari ku rugamba byoroshe kubera iki batidoga kubera yuko babanza kubaformata bakabigisha yuko mukaza atari gukina turi kumwe hanyuma mwiga indimi n'imiga icarabu imbere ko muja muri Aziya ubwo bunebwe bwo kugenda mutazi icarabu gikwiye kandi ari ibintu vyigwa bikamenywa mubigirira iki Congereza imyuga umuyegitrice plomberi gukora ibikwa amashafodaje amascaffolding sivyo ivyo bintu nimuvyige mukiri ngaha hanyuma mushitse hariya muzoguza amahirwe yo guhembwa menshi hanyuma mujye kurinda ureke kuduratinya kuruha mugi ibintu bijanye na security safety hariya byateye imbere ngo bakamazu manini urumva mugi bya safety n'ibindi sivyo hanyuma ubuhinga muronka mubuzanye no naho nyene mwoshaka gutera imbere mumaze kuronka gatahe mukabudandaza igihugu cyanyu niko kizokwama ngaha kizoronka amahirwe kize kirakoresha ubuhinga mukura hiyo mugabo ariko mwize nimurondere gusa amahera bamwe barondeye ubuhinga n'amahera bazoza baje gukora amakampani no bahindura Burundi Dubai bahindure Qatar sivyo murakoze mu gihe byiza mu byukuri je nkurikije experience y'ivyo mbona mu kazi y'ukuntu abarundi mbona bameze kuntu batunganya akazi je mbona vyumvikana ko vyo bagora gukora i Dubai yego bariyo ndafite n'abagenzi bakorerayo nyange mbere bimeze neza ubuzima bwabo bwarateye imbere mugabo turavye ivyo ubona ku mbuga abantu bidoga ngo turapfiriyeyo tugize iki
za Qatar hariya Arabie Saoudite ho nuko badakora bimwe je birahuye n'ivyo mbona ngaha natwe ngaha baridoga muje nakubwira ngo BMBC ngire exploiter ngo barakuruhisha yonge turi mu gihugu abantu bakura badakora cyane tugu kandi abantu benshi bakura bazi ko kuba gukora neza ruko rutaruha iyo abonye ho umuntu ari mu ikoti nk'abakiri bato biyumvira ivyo nyene tinanje boma ndaja mu ikoti banyigurira imodoka sivyo abantu rero mba bakuze hari n'abava ngaha mu buzi ataco bubaye bagiye muri ivyo bihugu bibaza ngo hoho bazoronka ubuzi butarusha urumva rero je iyo mbonye abantu bariko bararirira i DUBAII hehe ndabitahura kuko urumva akazi kandi nibadakota bwa mbere bivuga by'abajene batinya kuruha ngaha bakwepa ibintu byose bigoye sivyo none umuntu aje muri BMBC akanga kuhakora ku mashantier ya mashantier yakayetaje kamwe twubaka ngaha wumva uwo muntu bizomworohera kuza ngo turaruhisha wumva uwo muntu bizomworohera kuza gukorera i DUBAII muri ya ma etage agetse 30 mu busuhe bwa 50 cyangwa 45 degre ntimwumva ko bitakunda ntimwumva ko ingorane bayikura ngaha nimuvyumva rero jewe nashaka muri make bwa mbere abakiri bato bifuza kuzoza gukora amahanga ko ba diaspora muri Amerika muri Australia iburaya nta muntu akora atarusha bega abakiriya bacu badatabuja tumaze imyaka 15 dukorana donc batubwira ukuntu bigenda nta muntu haba hataruha ajya amadora yose mubona barungika bakisha nk'ama etage ngaha ava muguye simvuze hoho rero mu bihugu bimwe biteye imbere cyane nka za Amerika hoho nuko umuntu akora akaronka no kwita ku rugero rwiyongereye amahirwe yo kuronka amahera menshi mugurumva ukora nka za DUBAII muri ivyo bihugu biriko atera imbere canke bipanze ukundi hoho nturonka n'ingoga canke ku rugero rw'uri muri Amerika canke muri Australia ayo mahera usanga wegeranya buhoro buhoro nturonka amahera menshi sivyo rero hari gihe abantu baba bajanye amambisi yo gutunga n'ingoga adashoboka murazi haro n'ikibazo ngaha cyo kwera ikintu bari muri Amerika nabo baruha batidoga cane bibaza ko ari kwera barekeranwa badashirwa ko pression oya hari udakoze barakwirukana Rome Major ukora iburaya udakoze cyane barakwirukana uri gucunganye n'umushefu nka kujya abantu bacungana n'abashefu babo ku mashanti ya BMBC barakwirukana bujya muri abantu bakora i DUBAII za Qatar bidoga cyane kubera basanga ibyuko kwiyumvira ko gukora muri diaspora yo gutunga n'ingoga bidakunda ubuzima bashitari burabereka buti wego uzoronka amahera mugabo ufata umwanya si umwaka umwe si amezi abiri tuzoca ukora ibitangaza mu Burundi kora umwanya nk'uko je nama ndabivuga reka kurondera gutunga n'ingoga urose akazi DUBAII ukaronka akazi muri Qatar egeranya buhoro buhoro humbira imyaka 5 humbira na 10 ibyo gutunga n'ingoga rero ujya mutima wumva ajya marira menshi arashingiye ku byuko ibintu by'ibyifuzo bafise mutima baba babona bitari ko biraba biba ababona ko bizosha imyaka nanje ngaha mwavuye ngaha nababwiye yuko ibyo kurondera kuronka ubutunzi n'ingoga ari n'icaha sivyo bishaka gutuma hari igihe bamwe bashitse hariya muri ibyo bihugu bya Aziya za Afrika y'Epfo n'ahandi basubira kwiyumvira bati nimba amahera niko ndinjiza araya kumbure niyo naguma nkigitira mu Burundi nari kwishora kurangura ivyo norangura sivyo bivanye n'akazi yakora simvuze ngo amahirwe hari yarangana no ngaha mu byukuri ni DUBAII ko vyogenda kose utagize ingorane ubufise income irusha iyo umuntu akorera Bujumbura ku mashantier peut-être mugabo ntibikwemera gucushika ku vyipfuzo bijya mbona bituma abantu baja muri diaspora sugira uzodutangaze nimukore imigambi yanyu ku myaka myinshi jewe ngoma impanura abantu bakora muri ivyo bihugu bwa mbere amasosiyete abajana kubera dufise igihugu c'abantu benshi batinya kuruha uhereye kuri urwo rwaruka nta manda bigisha mutumva bwa mbere imbere kubajana nimagishe formation mwari mugende kurondera abafasha nko mukagisha formation irimo kubakanuza bakabigisha guhagara neza gutambuka kuja ku mirongo abantu bakamenya kubaha abashefu
kubaha amategeko abantu bakanamenyera kudakinishwa umuntu akamenya ati apana kudandashaba bakoresha ngo bankinishe bambembereze oya umukoresha ari nko mu gisoda muhurira abakeneye umwungure nawe uronka umushahara wikora imigambi yawe abantu ngaha rero mu Burundi benshi bazi yuko umuntu awukanira ijisho kugira ukore cane kugira uruhe kwanka kwari umukoresha exploiter ariko aba diaspora bose guhera muri Amerika Australia aho ndiko mvuga ibihugu birimwo amahirwe kurusha ahandi muri diaspora Australia Amerika Canada Iburaya abo bose bakora babashinja ijisho abari yo kugira ngo haragera igihe ibyo gucungana n'abashefu bivamo kuko hariya mucunganye n'umushefu arakwirukana nta by'amanyanga sivyo ni mucungana kabiri rero amashirahamwe arungika abantu muri ibyo bihugu canke abijana nibagende bigishije kudashina mu kazi no kudasaba abakoresha ngo bababembereze ngo bafate nk'amagi nk'abana bahiye mu kwaha oya mu kazi ntibashina abantu benshi bazi ndiko ndababwira noneho urabumva basoda harabo twumva ariko bararira none ugira ngo ugira ibyo bacamo ntitubizi ntituvyumva ntituvyiga ntituvyumva hari ahantu muzi umusirikare bamubembereza hari ahantu muzi muri kariyeri yiwe ari ku rugamba byoroshe kubera iki batidoga kubera yuko babanza kubaformata bakabigisha yuko mukaza atari gukina turi kumwe rero je mbona nkurikije ukuntu hari ibintu byo gusamara mu Burundi mu gwaruka no mu bakuze mbere bakwepa akazi nabwiye nti abashomere benshi ngaha dufise nabo bose baja muri za diaspora gukora Dubai gukora Qatar gukora Arabie Saoudite benshi baba ngaha bashomereye atari ko yatakazi kahari kubera bakengera ubuzima bakikije kuba bayede gukora mu mirima kuragira inka byose bakavyanka ngundoje aho byoroshe nta na hamwe byoroshe jewe ngiye mangene ndababwiye ko ataramwe byoroshe uzoshaka gure n'imiduga ngaha ugure n'amavewiti mugabo ntuzoba wayakuye mu kudiba amahari ajya magate siere muone Dubai ntabagiye kubagwanyu mugiye gukorayo ntabagiye kubadwanyu mugiye kwirga mubizuguya kuri 45 degrees canke 50 muyubaka ahubwo mwege mugiye kurondera amahigwe muri kijya gihugu gifite amagate siere mugabo ntimugiye kuronka ajya amagate siere ngo abegwanyu rero ubwa mbere ababarungika babategure cyane morarema fizikema kujya kabasoda hariho ugufina ngaha umuntu batamuhinduye ntiyesha gukora i Dubai ngo arehe kwara umutima kandi mwese muzi yuko gukora kubaho neza ari kutaruha no muri BMBC ndazana umuntu nkamubwira nti tigita abonye ndamuravye amasaha 5 bikanga yuko ancenga ngo ajyame atera inkuru aje ku telefone umuntu agacanyanka hariho nabaje kwandika ku binyamakuru ngo BMBC ngo baragexploit kubera dufise akazi dukoresha abantu bakaruha iyo tutasamaye natwe abashefu rero ibyo ntibibaho muri ibyo bihugu iyo ibyo bihugu byabimeze nk'ikici wacu ntibyatera imbere ibyo bihugu abantu baba bakora bataruha ntibyatera imbere rero ndiko ndinginga abantu baje mu bihugu bagende biteguye hanyuma banyumviriza mumenye ko atana hamwe hari byagusa nabajya y'ibura mwumva batarira nta byagusa biriyo nuko ho urumva systeme imeze ukuntu ubona ningoga ko atagufyina gushoboka canke naho kumbure ivyo agati yakazina muntu hari yabyisunuye kurusha nk'ivyo muri Aziya turi kumwe rero nivyo hanyuma bariko baranyumviza bataragenda ntudutinye kuza gukora akazi karusha gutera imizigo gukora muri atelier ukoresha amashini ya BMBC hari igihe bari kugira stage yo kuzoba mu diaspora mwiza akora agateza imbere umuryango wiwe nivyo rero urumva i Dubai no mu bindi bihugu za Qatar Aziya za Afrika y'Epfo ukuni ayi dukura tumeze dukwepa akazi karusha ntidukwije ibyangombwa byo kuhakora tutidoga abarungika y'abantu ni babategure cyane babakuremo ubufyinyi babigishe guhagarara neza babigishe kubaha abashefu babigishe kureka kuza barasaba abashefu kubabembereza umukozi suriyo yababembereza udashoboye akazi baraguhana canke barakwirukana turi kumwe nama ndabivuga rero hanyuma bene wacu bari Dubai bari muri Arabie Saoudite bari Qatar ndabipfurije bari mu bindi bihugu za Kenya twege nka BMBC turaronka n'abakire bavuye za Kenya bavuye za Congo bari muri Congo ndabipfurije gukora baronka bakore baronka bagira umutima rugabo
nk'uyu wiwanje sivyo bagira umutima rugabo barinde ubuzima n'intambara mure kuza muri doga ubonye vyanse ukabona uri yandanje Imana iguhe ukuntu wova aho hantu uri ariko nturondera ngo ahantu baho ubuzima bworoshe oya yego nivyo urumva ndabipfuje kuja muri danje domoro mugabo ubonye ntimukangwe n'uburuhe ni mu rugwane sivyo mufate n'akanya ko kurondera basi ahoroshe mugabo ni mu Burundi honyene umuntu ashobora kwiyumvira ko yoba hatarushe nta mu diaspora bahatarushe vraiment nta mu utarushe mu mubiri abarushe mu bwenge hanyuma y'u Burundi umuntu akoresha ubwenge canke ingufu nta muntu atungwa n'amasengesho muri diaspora nta muntu atungwa n'amawombi yo gusaba imigisha Imana muri diaspora aho hanze y'igihugu umuntu atungwa gukora cane kuziganya cane kudasamara kutagira hobbies adakenewe kutagira amasorti adakenewe urumva ndumuganga w'aba diaspora baranyigishije ibintu byinshi kuva imyaka 15 heze n'abakora ibura barambwira bati nta muntu azinduka yamara afata umuryango misi yose usohokana mu kabare nkuko mu Burundi oya uri muri diaspora udepansa kubiharuro kugira uzuronka ukuntu garuka iwanyu ukiyuha bwa burehe wagira muri diaspora kubera hoho abantu ntibabaho bataruha kuko ngaho iwacu birakunda ko umuntu abaho adepanda kuri nyina nase abaga imitsi canke afungura ibisigi gaca yita ngo nateye imbere sivyo mugabo muri diaspora it can't you must work kandi hard aho ndabaha gace k'ivyonzi uzoshaka zambaza ibindi nivyo rero hanyuma ikindi novuga murabona ubunebwe butuma abajene ngaha bamenya imyuga mike none ko mubona abantu benshi baje gukora muri diaspora kandi ari vyiza bogeza amahigwe abakiri ngaha rero ni wige gukora amatara wige gukora amazi wige guterura ibintu kuba andira mugire siporo sivyo mugire forme mwige indimi sivyo ugwiza amahigwe yo kuronka akazi keza igihe iguye muri diaspora nta hamwe ubuni abanebwe baroranirwa sinzi ko muvyumva none ugiye mu barabuze icarabu ukabugize icongereza ntumva ko amahigwe yo gukora akazi keza kuba umusupervisor kuba umuki ukaruha buhoro sivyo naho ntashima abajene bahunga kuruha kuko urumva iyo uburuhe butarimo riske yo kuvunika no kugira iki ntaco babutwaye ukiri muto nizo mpanuro ndabahaye ajya mugiye DUBAII ajya amagate siyari ntaca abagwanyi muronka ivyo mukoreye usesaguye amahera muzogaruka nitike baye batize ugiye DUBAII utazi icarabu utazi igifaransa utazi icongereza uzoronka amahigwe make ukagenda utinya kuruha utiteguye mu mutima sivyo amasosiyete ajana abantu mukora amahanga abakwiye gutegekwa kubagisha formation z'imyuga z'indimi akona haguhenda baciriye nzi vyinshi urumva jewe nigishije n'aba diaspora kuva myaka 15 heze bambwiye ati no tubayeho uku bambwiye ati ayo mazu David uriko urubakisha ayo mhere uriko urubakisha amazu tuyaronka muri izi condition ndazi ko muri diaspora badafina nihajya mubona ivyo bihugu bidutwara nihajya mubona ivyo bihugu byo mu mahanga bidutwara buraya budutwara Amerika idutwara dukoze nkabo nakwe kocha tubatwara turi kumwe dukoze nk'ivyo bihugu muza gukoramo mugahoja ya nguvu mukora ugwaruka ngaruka kora kujya urukora rushitse DUBAII rufite muri Afrika y'Epfo natwe ivyo bihugu twocha tubitwara nta kintu na kimwe baturusha mu vy'amahigwe dufise tuskirifo dufise n'ivyo badafise mugabo muvangaha muvuga yuko ino harakazi karusha mugiye kurondera akazi keza muri diaspora kumba atari vyo hanyuma muze murondere muronka BMBC ibubakira amazu turafise abakiriya bava za DUBAII za Afrika y'Epfo za Congo za Kenya sivuze muri Australia no muri Amerika ni buraya kubera ho dufise benshi cyane rero twifuza mukore muronka fisa ga parcelle ucuta tukagushiriyemwo inzu turasha no kuyubakira no kukubakira iyo nzu a credit ariko ntimudoze muri asesagura mu birori mu diaspora ntafyina uri kwihanga ntufyina aho si wanyu muze muri yaronka amajana mu gwago oya uyarose muri diaspora yaziganye BMBC kubakira inzu ugure parcelle ya mbere ya kabiri ya gatatu hanyuma mu myaka 10 utahuke wubatse imwe
ugurisha iyindi ugura imodoka uza uratembera uvuge ati nabaye muri diaspora. Turi kumwe? Hanyuma mwiga indimi, nimwiga icarabu imbere ko muja muri Aziya. Ubwo bunebwe bwo kugenda mutazi icarabu gikwiye kandi ari ibintu vyigwa bikamenywa, mubigirira iki Congereza, imyuga umuyegitrice, plomberi, gukora ibikwa, ama échafaudage, ama scaffolding, sivyo? Ivyo bintu nimuvyige mukiri ngaha. Hanyuma mushitse hariya muzoguza amahirwe yo guhembwa menshi. Hanyuma mwige kurinda, ureke uduratinya kuruha. Mwige ibintu bijanye na security, safety. Hariya birateye imbere mwubaka amazu manini. Urumva mwige bya safety n'ibindi. Sivyo? Hanyuma ubuhinga muronka mubuzanye no naho nyene mwoshaka gutera imbere mumaze kuronka gatahe mukabudandaza. Igihugu cyanyu niko kizokwama ngaha kizoronka amahirwe kize kirakoresha ubuhinga mukura hiyo. Mugabo ariko mwize nimurondere gusa amahera. Bamwe barondeye ubuhinga n'amahera bazoza baje gukora ama company no bahindura Burundi Dubai bahindure Qatar, sivyo? Murakoze mu gihe